Musique aux hymnes nationaux. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance m'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne avec résidence au Bujumbura, ainsi que la lettre de révocation de mon prédécesseur qui a été chargé avec d'autres responsabilités. Félicitations, Sœur de la Santé. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje kwakira Ambassadeur Hubertus Erik Klink aje guserukira igihugu c'Ubudagi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Yaraje rero kumushikiriza amakete amugena muri ayo mabanga. Mu vyo rero baganiriye ku bijanye no gutsimbataza imigenderanire no gufashanya hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'Ubudagi. Bashimikiye cyane ku bisata by'amagara y'abantu, bisata by'indero, bisata byo gukwiza amazi muri wa mugambi w'isuku n'isukura. Bavuganye kandi n'ibijanye guteza imbere no gushiraho ikigo ndangakaranga mu ntara ya Gitega, aho hari amazu hakoreramwo abadagi mu gihe bari mu gihugu cacu mu gihe c'ubukoroni. Bavuze rero ko ari vyiza kwibukanya kahise mugabo batera intambwe y'ukubaka kazoza keza.